Amahoro y'Imana abane namwe nshuti bakundwa mwashimye gukurikirana ibiganiro bica ngaha kuri murishakure yanyu ya BTV, umwanya mwiza wo kubashikiriza amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Amahoro no gusubiza hamwe ryo jambo nkoramutima ryashikirijwe na Musenyeri Anatole Ruberinyange hariya kuri Monsio Igikungu ugiye ariko arahimbazwa umunsi mukuru wa Assomption, aho abakirisu isinzi bari bakoraniye. Eka umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume asaba abenegihugu kugira ubwenge bwo kwiyongerera ingo zimeze neza, banafashe ikigo Izabu kuko ngo gisigaye gitanga imbuto zitameze neza. Muraza kubikurikirana muri aya makuru n'ayandi makuru menshi twabateguriye. Sangwe ikaze. Ndongeye kubaramutsa ndabaha n'ikaze kugira ngo mukurikirane ido nido ry'amakuru twabateguriye. Nabibabwiye mu ntangamarara y'ano makuru yuko amahoro no gusubiza hamwe nijo jambo ry'umutwe ryashikirijwe na Musenyeri Anatole Ruberinyange hariya kuri Monsio Igikungu mugihe hariko arahimbazwa umunsi wa Assomption. Jules Verne Nakimana. Ibundo n'akanyamuneza ivyo vyaranga abakristo bari ku musozi mwihande wa Sioni Gikungu, aho bari baje kwigina musi mukubirizwa mu ijuru rya Bikira Mariya imbazo igenekerezo rya 15 Myandagaro. Anatole Ruberinyange icegera ca Musenyeri wa Diyoseze nkuru ya Bujumbura mu nsiguro yiwe yasavye abaraho gutwara mu ngo zabo uwo mwamikazi w'amahoro no gusubiza hamwe kuko ahari ahazana amahoro. Uje twibukije Bikira Mariya w'amahoro, umugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe. Iyo umugabekazi w'amahoro no gusubiza hamwe tumutware iwacu kugira tugiye iwacu turatwara amahoro, tugiye iwacu turatwara umwumvikano, turatwara gusubiza hamwe. Murazi ko abarundi n'ubu ivyo kuba mu mahoro vy'ukuri haracyari ibibazo. Imiryango yanyu, mu ngo zanyu, amahoro arisesagaye. Jewe numvise mu misi yahera ngo abantu bagize ubugeni cyane cyane muri leta baravye basanze ingo n'umwaka umwe zishika 600 barahukanye. Rero mugabo bariganye iyo nkuka ya misa ikaba yari yitabiriwe n'abanyacubahiro batandukanye ndetse n'abakristo baje bava mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Tanzania, Leta Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, Ubugande n'ahandi. Mbere Alain Guillaume Bunyoni asaba abenegihugu kuronderera imbuto zimeze neza, bongere banafashe ikigo Izabu kuko ngo gisigaye gitanga imbuto zitameze neza. Tumukurikire. Arico twabonye ko muri iyi myaka, muri iyi misi ya nyuma ikigo Izabu kitakiduhingurira imbuto neza, kandi twarasabye yuko gitunganywa neza. Nanje ndi umurimyi w'ibigori n'ibiharage, ariko imbuto ahagezaho dukoranye n'abajejwe indimo mu ntara tuzitunganiriza twebwe nyene. Uburyo twagenda gusaba imbuto muri Izabu tuzi ko imbuto zirobanuye, mugabo waza kuzitera ugasanga umwimbu usubiye inyuma. Turavuga tuti ubu rero tuzozitunganiriza, kandi muri iri rima imbuto twavuye tukitunganiriza ku buhinga Izabu nayo nyene isanzwe ikoresha, twasanze zarimbutse gusumba. Ico kibazo rero carafashwe mu n'ubushiranganje bijeje kugira ngo hambavu ya Izabu gwiza imbuto n'abandi babashoboye muri umugambi w'ugwiza imbuto bakurikiranwe bashobora kugwiza imbuto zibonekane ari nziza ku isoko, abantu batere neza. Ico mwavuze kirahambaye ikijanye na information ku buryo abajejwe indimo
gushika hasi kw'ikomine bakora mu kazi kabo bikagaragara yuko bagiye baraherekeza bene igihugu mu ntambuko zose zo kugwiza umwimbu no kurima, hanyuma babahereza n'inkuru zikwiye zitomoye y'ingene bashobora kuronka imbuto zijanye n'isi yabo, zijanye kandi n'ivyifuzo vyabo. Kuko ari ushobora kuvuga ati jewe ibigori nshaka kuririmira amasega nyene ngaho nta ngorane kuko nzoza ndikubira agafunirire, ubona akavuga ati je nshaka kurima vyinshi vyimbuka cane, hanyuma uwari we wese agaheza akaronka imbuto bivanye n'ico yazigeneye. Abakenyezi badandariza mu gisagara ca Bujumbura mu mabarabara barakibonekeza ku bwinshi, bagasaba yuko boronswa ikibanza ahahoze ari isoko nkuru ya Bujumbura. Raymond Prosper niyo nkuru. Naho habaye isekeza ryo gukura abakenyezi badandariza mu mabarabara y'igisagara ca Bujumbura, abo bakenyezi baracibonekeza hirya no hino mu mabarabara. Bakaba bagwiriye mu mpande zose z'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ubuyobozi bwa komine Mukaza ari naho bagwiriye bubasaba kuja hamwe bagakota ikibanza cyo gukoreramwo atari barabara. Abo bakenyezi bavuga ko bafise imitahe mito mito cyane ku buryo bitokunda ko bakota inzu yo gukoreramwo. Basaba ahubwo ko urongozi bwa komine Mukaza eka n'ubw'igisagara ca Bujumbura kubemerera bakadandariza mu vyumba vy'inyuma ahahoze isoko, kuko hariho abemerewe gukorera muri ivyo bibanza nk'uko bigaragara ushitse aho hahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Imirongo yo mu mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura iheruka gusigwa amarangi, yaba abashoferi canke abagenda n'amaguru benshi ntibazi akamaro k'iyo mirongo. Raymond Prosper niyo nkuru haragaruka kandi kugira ngo aduhe idonido y'ino nkuru. Amabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura arayagayaga bivanye n'irangi rishasha yasizwe kuri ya mirongo yo mwibarabara. Yaba imirongo yerekana ingendeshwa y'uburyo aho igarukira n'iy'ububamfu aho itarenga, iyo mirongo yose iraboneka neza naho umuntu yoba ari kure. N'imirongo yerekana aho abagenda n'amaguru bajabukira yarasizwe. Icibonekeza muri ayo mabarabara nuko bagendesha imiduga bamwe bamwe batagabanya umuvuduko iyo bagomba begere imirongo yerekana aho abagenda n'amaguru bajabukira. Ivyo bigatuma abagenda n'amaguru bamara umwanya munini barindiriye ko imiduga igabanuka kugira ngo bajabuke. Ikindi kigaragara muri ayo mabarabara yo mu gisagara ca Bujumbura nuko hariho abagenda n'amaguru batazi ko bategerezwa kujabukira hajya hari imirongo minini icafye nk'iyitambitse mw'ibarabara. Gufungura ibiva mu bikoko hamwe n'inzoga biri mu bituma abantu bagira inda nini. Dr. Boaz Nibitanga akamenyesha yuko kugira inda nini yuko ni ingwara. Reka tumukurikire. Kugira inda nini aricyo twita ahanini cyane abdomen android, ijya n'ingwara. Kugira inda nini nuko haba habaye ihinduka mu mubiri y'ivyo twita cholesterol, ni binure biba biri mu mubiri. Mesanze umubiri ubufise ibinure vyiza n'ibinure bibi. Iyo ibinure bibi twita mauvais cholesterol LDL, iyo amaze kugwirirana aca twuma haba ivyo twita ihinduka, donc iyo abdomen android, inda ikimera nk'ivyinje, abanje bita ngo imvurujwa. Rero bitera ikibazo muri kazoza, kuko vya binure au fur et à mesure uko imyaka cyangwa ibihe bigenda bitera, ucugira ibibazo vya ingwara twita les maladies métaboliques. Muri ayo maladies métaboliques harimo ingwara za hypertension, harimo ingwara za diabete, harimo ingwara za gout, ni ingwara zifatira mu vyo dufungura. Gufungura nabi ntibibaza ngo nuko wafunguye ngo irengarenga twanduzimbutse. Rero ni kishora rero kuvyonura cyane nuko tagira imyimenyerezo y'umubiri, sport, fungura ama proteine animal kandi ukanywa inzoga, utagira na sport ucugira yanda nini. Nk'abantu b'abagabo bobo hageze ko barangura imibonano mpuzabitsina bo bubakanye birabatera ikibazo cyane. Rego kandi bikiri ko cholesterol iba niko inagwira, baragira n'ikibazo cyo kurangiza vuba umwanya kurangura amabanga.
Umwuga wo gutwenza uracafise intambamyi nyinshi, ivyo bivugwa na mugenzi Alfred Batazira Kigingi mu gihe yariko arahimbaza imyaka 10 amaze ari muri uwo mwuga mu giteramo yise Kigingi Summer Comedy. Ange Negrita irakoze. Allo Muraho. Igiteramo citiriwe Kigingi Summer Comedy cagenze neza nkuko bivugwa na mugenzi Alfred benshi bazi ku izina rya Kigingi, asanzwe akina umwuga wo gutwenza. Arashimira cyane abitabiriye ico giteramo. No munsi byarenze, byabaye vyiza gusumba ico gituma noca ngira ko nishimira no kurishimira abantu bose abafana bashoye kuza bitanze. Twakoze igiteramo tugitangura dutevye gatoyi, ariko urabona bose bararindira. Igiteramo carimo ba artiste benshi. Arongera akavuga ko mu myaka 10 amaze ari muri uwo mwuga wo gutwenza yahuye n'intambamyi nyinshi, ariko ko hari abagiye baramufasha. Akagira ko anahimiriza abagwiza tunga ndetse n'amashirahamwe gushigikira abanyempano. Intambamyi rero nuko umuco w'ikirundi si bintu novuga yuko vyoroshe cyane. Muri kino gihugu cacu twaca inyuma mu vyumviro vy'amafaranga, abantu bafite amafaranga bigana abandi. Kidusubiza inyuma nuko tubanza kwandika maletre. Ivyo rero tubivemo dukure, ico gituma mbwira aba grand frère abari munsi tubike uburyo bwacu, hanyuma dukora ibiteramo atawe dusabye ideni, bizotuma twihesha agaciro, bigatuma ata muntu dusura gusaba. Hanyuma ama company amaze kubona twegeranye abantu 5,000 ejo ni 10,000 azokwegera. Imiyo yegera tuzoyabaza iyo bari igihe twegeranye 2,500 3,10. Ico giteramo kikaba kigize incuro ya 5, kikaba cahuriranye n'isabukuru y'imyaka 10 amaze ari mu mwuga wo gutwenza. Kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru yacu twari twabateguriye, n'abashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, ariko kandi ishimire abagenzi banje ba BTV bagiye hirya no hino kugira ngo bashobore kuyatorokanya, ariko nshimiye cyane witwa Prosper Raymond niyo nkuru yashoboye kudufasha kugira ngo ayahagarikire, ariko noshimira abari mu buhinga bw'ivyuma Jules Boris Ingabire amwe na Jean Claude Duwimana badufashije cyane mu buhinga bw'ivyuma. Imana ibafashe naho butaha.